Hey wagwan, what's poppin' BJ? Ndabara mukije cyane ndabifuriza amahoro migisha mu miryango yanyu bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba Gat. Kima kuni Steve Media. Kuri microphone ko skira. Ekeka gasuri kishim, ekeka gasuri gazegwe n'Imana, ekeka gasuri gakora ivy'Imana ikunda. So uno musi twatewe iteka. Uno musi twatewe ibakwe. Bimwe mu bintu mutari mumenyeye kuri Steve Media. Kwa kundi mwamye mubidusaba, kwa kundi byari bikwiye kumera nkuko mwamye mubyifuza. Uno musi novuga kuri Steve Media twabazeni umwigeme muzokwama Muronka, azokwama akorana na kagasore kishima, azokwama akorana na kagasore kayizegwe n'Imana. Ndazi yuko benshi muzotangara. Uno musi nari nateguye ikiganiro kugira ngo dushobore kuyaga nawe tubwire impamvu yaje muri ibi bintu, ariko byose turaza kumenya ko ari uduhaye umuco. So ikintu kwenda kubwira, tumaze imisi tubona amakomantere y'abakobwa gusa. Turashaka amakomantere y'abahungu kubera ko uno mwigeme ndizera neza yuko n'abahungu bagiye kuzabaragira effort bandika amakomantere. So uno musi twatewe iteka, twatewe ibakwe, ni sukari y'abafana agiye kuba umunyu w'isi, agiye kuba agasarade mu tomate. Guys, ladies and gentlemen, ndabizeza neza yuko uno mwigeme nabazaniye uno musi. Turumvuga ko namubazaniye numwe tugiye gufatanya ibikogwa kuri Step Media kwa kundi yandi nababwiye, ariko byose turaza kumenya niki kintu catumye yumva ko ashobora gukora journalism, niki kintu niye ntego afise muri no mubuga imuzanye nyamukuru tutazi kumbure jewe na wewe nico kibazo dufise tuko turibaza kuri no mwigeme wacu. Ndazi yuko benshi muri fuza kumenya ninde yavukiye he, asanzwe akora iki mu buzima busanzwe, ariko byose tuza kumenya ariko ari baduhaye umuco. Reka tubanze tumwakire. Fafa, yeah wagwan umeze fresh? Meze neza, ni sawa nawe? Agenda meze neza cyane, ndashima Imana n'abantu bakiya. Nawe nuko? Naje nuko kabisa. Umeze fresh? Kumengurakanye. Kuri Step Media navuga yuko iyo tubonye umuntu mushasha kiri mwishashe mu kumutabura abanza kwanza akadukubita freestyle group presentation. Twagiye. So guys, ku mazina ubwa mbere banyita Dushime Faith, ayo niyo mazina banyise. Gusa benshi akabanzi kuri Fafa. Kabisa. Nk'abandi umunyeshure niga université, nkaba niga finance et comptabilité. Kabisa. Mukazonyizera nzoza kubabera umukontable. Kabisa. Bakunzi ba Step Media mugire twumva presentation wanje ni wiwe, marashobora kuyamarota mugaye wanjira akazi. Kagasore kishima. Fafa mikwa kwanza. Ndacitonda mu mwanya gusa. Ndaguha umwanya yawe wigaragaze. Ego kabisa. Kabisa kwa kundi nko muri Barca baba bafise Lamine Yamal bakagira na Rafinha. Wozo uri Rafinha ndi Lamine Yamal ndishe amasantre. Sese ndi mufana wa Barca Tanzania hari. Okay, ndi Vinicius na uri Mbappe. Nzona shire amasantre. Anovuga yuko uno musi hari ikintu nifuje ku nko kukwakira kuri Step Media. Urumwe mu bantu uvuga yuko naye nifuje ko tworonka umwigeme warashoboye kudukundira, ariko uno musi kwera abakunzi ba Step Media niboshoka bakubona barifuza kwanza ubaganirize, ubabwira impamvu washimye kuza gukora kuri Step Media n'ibindi byose tuza kubishikako. Ariko umeze neza? Meze neza kabisa, uranaberewe cyane. Thank you. Twizere ko kuri Step Media uzora wambara nyene zari birenze. Uzo warengeje. Hari abantu baza kubona uri marori, bamwe turaza kwibaza sanzwe gwa amaso canke n'amafiere. No, sanzwe gwa amaso. Arasa marori y'amaso. Na y'amaso barayifite livre. Government y'amafiere. No, na y'amaso ekitagwaye. Kabisa. Jewe ndakuzi. Abona ko badukurikirana barifuze kumenya uno mwigeme batuzaniye kuri Step Media. Mu majambo make ninde? Majambo make like icambe di Miss Migambi popularity. Kabisa. Uno mwaka. Warabaye Miss. Of course nuno mwaka sha. Turumva kumenye ibintu byawe. Uretse ko nafise ubwoba ngikubona nabona umengurukana ugafisa amasoni mugatakana kuri kazobishobora. Oh my god, kusuzugurana cyane. Anatsi gusa kubikubwira mugakora amazi kumva ko mazi kugera muri Miss. Akenshi bijya bintu nigikogwa navuga yuko gituma namwe bwatabwo bamugira, ariko byose turaza kubishikako. Reka tubanze duhere n'ivyo vya mbere tubiheze, cyangwa tuzokora ikindi kiganiro tubwire ingene wisanze mu muga wisanze mu bintu by'aba Miss. Ntangorane ngene tubikoze cyangwa tuzogikora ubutaha uko bishaka. Wowe umva twongera tugikoze canke ubutaha? Oya, ifoke turonke content zibiri. Iyo no munsi tuza kumenya kwanzi catumye umva yuko ushobora gukora umwuga wa journalism. Of course rero ivyo bindi bizosha biza mu nyuma. Okay, reka duhere ku mazina. Yabanyitwa Faith Dushime, like gusa benshi bazi kuri Fafa, ariko kwizina tuzoza turakora nako ni kuri Jefa Farsi Dushime. Okay? Subira uratwivye subira. Jefa Farsi Dushime, like nige tuzoza turakora nako, like benshi bazoba bamenyera ko kuri réseaux sociaux, like kabisa. So mu buzima busanzwe sanzwe ndi umunyeshure, niga university. Sanzwe wiga university? Yego. Ugeze mu mwaka wa kangahe?
mu wa kabiri. Ugiye mu wa kabiri? Ngiye mu wa kabiri niga finance comptabilité. Turizera neza yuko mu mwaka uza tuzorya umuceri. Yo neza cyane. Cyangwa uzogutungwa nk'abaraho. Tuzamwambaye ikoti. Kabisa. Wowe kandi rega we namye ndakwihweza umeze nk'umubire teke. Kuko navuga yuko ari ukungena ushobora gusanga umukobwa mayindi wiwe yamye ari umuntu ashaka kuba umuhungu. Sinzi ko nawe ariko warumeze mu myaka ya kera ukiri mu peki. Mu buto bwawe wari wifuza kuzoba umuhungu abwo ati yo naba umuhungu. Cyasanga ibara siko yabishatse. Rero nk'ubiyo byashije ugasanga uri umuhungu. Nizenge subugira. Nje nibanga ryaje. Ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Kabisa, yes, uno musi bavuga yuko twakwakiriye muri Step Media nkuko abantu benshi bari barabidusabye, bari bifuje ko Kuza n'Umwigeme azoduha vibe. Thank you. Utatupa ndi ready. Kabisa. Wa vibe yose mwifuza. Kabisa. Hari challenge abamenyesha makuru bakunze guhura nazo kandi ndizera neza yuko n'ibintu uzogenda urahura navyo. Ariko imbere yuko byose tuza gushika ko muri ivyo kubira iki wahisemo kumva yuko ushobora gukorana na Step Media? Gituma niyumviye ko nakorana na Step Media like cambere nari sanzwe ndabakurikirana. Narakunze ibiganiro mutanga like ndumva mfise envie yuko twokorana. Kabisa. Niko rero nacangirirwa iryo bakwe Imana irantera iryo teka nari ndavuga ati Mana unteye iteka sinumva kiri bakubise ushakurira because tize sinovyitesha ndashima nakano kwanaje gukorana muri Step Media like ndaryohewe kandi nabo tuzokorana mbora abantu bameze neza bacanga uri kurababeshe no aya kagasore kishimana umwana ameze neza mze nabonye vuga okay atakubeshe hari abantu baba banyumviriza imbere ya kamera batanze wakagasore kishimana reka ndababwira ukuntu ameze no kagasore kandi uvugisha ukuri of course like kagasore kishimana akantu kameze neza niko kashatse kuvuga kagasore iyo uvuga ati ni gwa rusore uvuga gwa rusore rero comme si washimye kuvuga ati ni kagasore rero umva n'umuntu ameze neza guys no kuri ameze neza n'umuntu aganiriza neza muri kumwe no ushaka kugara umuntu ugumutwenga amenya ari hejuru oya jewe akenshi turi kumwe urashobora kucunuka no mu kanwa iyo ugumye uhoze jibyo rero ndabyanka ca ndabigwaye mugati wapi korogati zarazivye kabisa. Uno musi rero kwa kundi naye babwiye nari kumwe na Fafa umwe tuzoba nk'abafatanya bikogwa kuri Step Media. James uko nkora nawe siko azokora. Uno musi Fafa jewe nkora muri kategori zigiye zitandukanye muri cinema muri musique ko muri Step Media byose nibice bihari kandi byose uremerewe kubikora ndakora kuri zo mibarabara ariko ntituzi aho Fafa ari for canke target afise mu gukora kuri Step Media kwa kunshobora kuvuga ati jewe nzokorera muri kategori jewe nzokorera muri kategori. Fafa ho bino bimeze gute? Majambo make kategori zose umuntu azozikoreramo zose kabisa yaba mu bakinyi b'amafilme ndundi mu ba star kabisa genre abo kuko aba star baratandukanye hari abo muziki hari abo dusanzwe tuzi like ari aba star kuri TikTok ari aba star kuri Instagram ari aba genre aba star baratandukanye rero abo bose tuzokorana nabo kabisa n'abajyaho mwibarabara umuntu genre uhura nawe urashaka kumwegereza ukamubaza like bose tuzokorana. Aje novuga yuko izo challenge ndakunze guhura nazo nkaje gukoresha ikigana nk'umuntu wo mwibarabara akanyankira. Uri capable ku resista ico gikomeye? Of course. Tuzi yuko mu buzi dukora duhura n'ingorane kandi gwanezeza ugiye tugwane nazo. Rero ndi ready no kugwana n'izo ngorane. Kandi ndizera yuko bizogenda neza. Tuzigwana kandi tuzoresha. Kabisa je bube mu ndoto nari mfise nkiri umwana navuga ati ndifuza ko nzobumenyesha makuru. Mu ndoto wari ufise umwana zari ibintu bimeze gute? Ndoto zanje zarabaye futi. Wifuza kuba umunaneze gute? Mu bisanzwe narifuza nakuze mvuga ati nzo mu docteur ngira nzo mu docteur mu journaliste je sais pas. Gusa nyene si ndogreta kuba bitabaye no ariko ibintu byose biba ku mugambi w'Imana. Like ndakunda kuvuga ndakunda gutera inkuru rero ngira ngo ubwo budocteur ntivyari bihuye na jewe ngira ibinyene by'ubujournaliste nivyo byari bihuye na jewe kuko like ntubu umujournaliste umuntu atekereje no sakubura umuntu ari sharp uvugisha abantu bien wana gasuye kaguma ari kose rero ndi ready no gukora ivyo byose. Je novuga yuko akenshi nkiza muri journalisme nari umuntu wese uvuga ati nzomara 15 minutes
ndiko ndaronka ivyo mvuga nawe birabishika ivyo nkavyibaza ego birashika mugabo do plus muganira n'umuntu byo muvugana biraza yego kuko naje ubwoba ntibubura kuko ikintu kuza ubwa mbere ubwoba ntibubura kabisa ariko wumve ko nzoguba hafi urakoze cyane kagasore kishima kahezagiwe n'Imana kuko mutakunda gushima ego muze kishima unacho wumva ibindi bintu aho cyatugeza ibindi burya ntituvyumva cyane ako ati aho niko muca mufaya abantu mukunda amatati hari ingorane duteye ariko nta kibazo mbo ari ikintu nakubwiye intambamye nakubwiye kuzugenda urahura nazo kandi ndizera neza kuri tayari hoho rero bimeze gute muhira bavyakiriye gute kumva ko uje gukora uno mwuga ko akenshi nturi umuntu uvuga yuko wishongora ukaja mu bintu babanza kwanza ukagipropose muhira hama muhira nawe bakakubwira ati nta kibazo byari bimeze gute none muhira kugira bon musi ndabamenyesha bon ntibavyakiriye neza ariko do plus umuntu yabasigurira kabisa baratahuye kuko nta kuguma umuntu yicaye ateze amaboko oya irifo ko umuntu akura akarondera nawo ubuzima kuko genre bo bararondeye ubwe wabo irifo ko natwe turondera bwe wacu kabisa so that's why rero bantahuye ego umuntu wa mbere yatanguye kubisigurira hama atigeze nakugora kubitahura yari ni tantine wanje yavyakiriye gute reaction yakweretse muri mayeri bon nkimubwira yarampaye courage genre yarabiryohererewe kwera avuga ati omo basiraronse ikintu like genre kizotuma umenyana n'abantu kuko ni vyiza kumenyana n'abantu mu buzima turakeneraniye yaravyakiriye neza arampa courage arambwira ati genda kandi Imana izi kuja imbere kabisa ego Jerry challenge zikunze kunshikira nkakoresha ikiganiro umuntu commentaire nyine nkabona commentaire zinjinege zikancumita nyine ku mutima mwana avuga ati nakazi ndabitahura ariko rero Fafa numwe mu bantu uvuga yuko nawe nyene cekina cyakire kuko ni ibintu bavuga ati nugukomeza umutima hatwe twaje gukomeza imitima kuko uzohora n'abantu bagiye batandukanye kandi nuvuga yuko uyumva amahoro abakunzi ba Step Media bazokuba hafi naye nzokuba hafi ikizogushikira cyose duhaye ku bwawe no ku bwa benshi merci okay ariko rero Fafa ndifuza kwanza kuganiriza abakunzi ba Step Media sipoza yuko uri kumwe n'umutumire sinzi ko nani presentation twitegura bose ndayitegura neza ariko twizera neza yuko iganiro kizokurika kuri Step Media bizaba biri ready biteguye neza kandi azabe iganiro gisukuye kimeze fresh kiri good kabisa uno munsi tuvuga yuko jewe nkiza muri journalism unyihanganire akazi nkora niko nawe ugiye kuzirakora mba nifuza kumenya byinshi ku muntu hari target nari mfise hari intego nari nifuza kuzoshikako intego ya Fafa niyi yifuza gushika kuki hoho aje gushikana he Step Media ubwa mbere reka mvuge aho nshaka gushikana Step Media kuko Step Media niyo niditera imbere na Jenzo bandimo kabisa icamedi ifuza yuko like azoba ari ya shene ikunzwe like umuntu akibona like kajyaga like logo akibona logo aca yumva envie yo kuraba ikirimwo natazafise connection no anazema akaduga ku giti hejuru kabisa agiye kurondera connection arabi ivyo Step Media yarongitse kabisa kuko genre aho tugeze ubu like social media ni iri kirakora cyane rero ndifuza yuko nyizo like zindi zihari Step Media izoza kuyambere ari abantu ba mbere bumva like bo kwifuza kora akenshi je ndi muhira ndakunda kwimagine ko ndi kumwe n'umuntu mu misi ya mbere kuri Step Media nkikora narakunda kwimagine ko ndi kumwe na Big Face nkimagine ko ndi kumwe na Big Farias nawe bihora bigushikira gafafa ivyo byashikiye umunsi wa mbere banyemera ko noza gukora na Step Media like nagiye ahantu ndimagine eskazo bari je bamuhagaraze imbere y'umustar cyangwa umuntu kanaka ndiko ndamubaza ikibazo ndiko nyene tuko turavugana like aje mugani ngo nibuka mama yaciye yinjira muhira aca sanga ndiko ndivugana aca avuga ati wasaze wacomye nambwe ati mere oya ndiko ndi entre nawe misi iri imbere uzorumbona kuri platform nawe bimwe biramaze kugushikira oya je ntibamfashe nagiye mu kiyondira sipoza yuko ico kiye umuntu ariyo nibona avuga ati ujya n'umustar ndi je no kwishure hari picha nigeze gukina ndaje imbere ndavugisha abandi banyeshure ku buryo umwigisha yari njambwe ati we ni wagumuye abandi
Muga bitewe nuko nari meze kwishura abantu benshi barakunze kumbwira yuko bizoshika igihe sinzi ko ibi bintu ariyo bizoshikana kure. Muga abantu bigitse kumbwira ati Peti we turabona ko umunsi muzobumenyesha makuru. Yo naje ntuzarigeze kutubako. Like twariganye n'umukobwa arafite umustar akunda. Akaguma yimagina abanyeshuri gamara bafite imagination mva itabaho. Kaguma yimagina ngo twimagine basha ngo yabaye umugabo wanje. Mbwa ati vya vrai dukora ikiganiro. Kabisa. Hacamba umujournaliste. Vibe hari afafa gacitangura ati niyo TV yanyu gihitwa gute. School vibe. Yari yaba make vibe. Make vibe. Akonaga content ishimye kuzuzura ka igosho niko bitangura. Ikiganiro mzora muronswa na fafa ni make vibe. Muntu w'Imana uko nane babwiye. Naronse umwe mu bige mzodufatanya ibikogwa yari fafa. Numumba bari no musi nijiyewe. Ejo niwe muzobana nanje ari karambaza birakunze gushika ugasanga twabuze abatumire. Ariko ejo canke hirya ejo fafa novuga yuko muzobona ikiganiro yankoresheje kandi atatupatia vibe. Kandi atari kera cyane bazoryoherwa cyane. Kabisa. Murabona ko ari umusazi nkaje bafite amajambo menshi fafa ntareza kuvuga zurenda ameze uvuga je ni mukuru wawe. Ego mukuru wanje murambara cyane. Yes bakunzi ba Step Media reka gasore kishima kagasore kahezagiwe n'Imana ndi kumwe na Faith dushime batazira fafa. Kabisa murumva yuko dukoze no muri radio byo bari full vibe full energy. So kintu ngenda babwira gumana nanje kugira ngo dushobore gusangira vibe kwa kundi ko muri bamaze gufata umwanya uraraba video yose making ashobora kumaze kugira subscribe kwa kundi hahandi kagasore kishima kagasore kahezagiwe n'Imana ari kumwe na kakigeme kishima kakigeme kahezagiwe n'Imana aka Faith. So uno musi ndabwiye iganiro cyacu navuga yuko ntidushime ko twari gukora iganiro kinini hakuru hari gupresenta fafa. Benshi mwashoboye kumumenya benshi mwitegure ibiganiro byo muzuka mubira nka kuri Step Media. Fafa je maze kurangiza ibiganiro byinshi ndifuza yuko iganiro ari buri kirangiza ubagete bana ni uko nyene ejo canke hirya ejo ni uzorangiza ibiganiro byose bigurikira twagiye rangiza ikiganiro. Guys mwakoze kudukurikirana mwakoze tuzokoma tubanezereza nkuko twabibemereye tuzokoma tubaha show muzoryoherwa ntaco muzotuburana icyo tudafize gusa icyo tuzobima. So guys ntiwibagire kugira like ntiwibagire kuduha courage muri commentaire kandi ntiwibagire gupartager ino video mu ma groupe canke mu bagenzi bawe kuko ndazi waryohewe. Okay so naho ubutaha muryoherwa cyane. Bye.